Ni ku Gasaka Web TV ni Butabazi butagira imbibe. Aha turi mu gisagara ca Ngozi neza na neza ku musozi wa Gisagara aho twariko dutemberera abana bariya hari abo twashikiye bababaye gusumba abandi. Aha twovuga nk'umuryango wa Kubwimana Shabani nkuko muriko muravyihweza ku masanamu asanzwe aba mu nzu imukumugwako mu nzu ntoya gose cane. Mu kiganiro twagiranye aho yagiye atwiganira uko imibereho yiwe imerewe, yaratubwiye yuko atamerewe neza. Aranatubwira yuko kubwo kubura n'umufasha babana mu nzu bimutwara inguvu nyinshi na mwarya ubona ko ariko aranasaza ariko yegera imbere mu myaka. Yaratwiganiye yuko kurima yuko atavyo agishoboye ubu bisigaye bimugora ingene ashobora kwibeshaho na mwarya kandi ata n'umwana afise mu nzu ushobora kumufasha mu bikorwa vya buri munsi. Ntitwatembereye uwo wenyene, twaratemberereye na Nduwimana Libera asanzwe aba kuri uwo mutumba nyene, abenshi bamutazira ngo ni perezida. Uyu Nduwimana Libera nkuko muriko murayibona ku masanamu, muriko murabona mwihweza iyi nzu asanzwe abamwo, ni inzu udashobora no gucamwo uhagaze kugira uyinjiremwo urinda kunama, isakaje ivyatsi. Nawe nyene avuga yuko ku bw'amikoro makeya adashobora kuronka uburyo bwo kwiyubakira iyo nyubakwa canke ngo agire ikindi kintu akora kizima. Tumubajije ivyo asanzwe akora, yatubwiye yuko rimwe rimwe iyo atemberereye mu gisagara yuko afise aho akunda kuba yicaye bamutuma utu na turiya bagaheza bakamuha utwo ashobora gufungura. Kurikira ikiyago twagiranye Nosaba ko nanje noba heza nk'uko abandi baba heza, bo batavyigwa kubera biratanga no kugira utuguvu tundi nko mu nyuma mu gihe utavyigwa urose udufaranga ntukonone basanga urageza ku iterambere ryo gutunga agatungwa nk'abandi. Uretse ku kijanye n'uburyo bw'uko woronka nk'amafaranga yo gusakara inzu, mu buzima busanzwe naho ubuzima bumeze gute? Mbega murabarimyi, umworozi, yifashe gute? Ndi umurimyi, yego nta bworozi kabisa noshobora kubera naniwe n'inzu n'ubwo bworozi ntabwo noshobora. None mwoba mwaragiye nko mu mashirahamwe ko tubona abenshi leta ibahamagarira kuja hamwe bakaja hamwe n'abandi bakaja mu mashirahamwe kugira barabe ko bokwiteza imbere, mwoba mwaragiye mu mashirahamwe namwe kugira mugerageze murabe? Twagiye muri rya ryo kugurana nta rindi shirahamwe ndajamwo. Reka tugushimire. Murakoze. Tugusabe Nitwa Nduwimana Libera. Uduza akazi gatoya. Nitwa Nduwimana Libera. Nduwimana Libera. Televiziyo ku Gasaka Web TV yakugendeye uyu munsi. Eho yangende. Uraduhaye ikaze. Kazi. Tugusanze rero uri mu rugo, uri muhira mu kibanza novuga ngo nta mihana myinshi ihari. Twagerageje kweraguza dusanga nta mihana myinshi ihari, ariko twagiye gutangara cyane tubonye uburyo inzu yawe ubayemwo yubatse. Iyo nzu ni yawe mute? Yego ni kwanje. Wayubatse ryari? Imaze imyaka 3. Yego. Urafise umufasoni? Oya. Oya. Nta n'abana ufise? Umva umufasoni yarahari rumva agenda gushurashura. Hanyuma aje guca gushurashura cyane mbona yuko yontera ingwara agenda murotse. Yagiye guca mu bavyita ngo nuguca inyuma. Hanyuma rero yagiye kurenga ibigo, nawe uravuga ati sinovyihanganira. Yego. Nayo yabaye intandaro yo gutandukana. Yego. Hanyuma iyi nzu niyo nzu mwari musanzwe mubamwo rero? Baba ngaho oya iyo bagiye guhenuka cyane bakako. Akano nta n'umwana n'umwe ufise murana namwe? Oya. Oya.